unzigamana na rimwe yigera unyiza intambuko zanje ntiyigera zikura kw'amaso cause he loves me and cause of me erega hajya hose yakubitiwe wewe erega hajya hose yacumitiwe we kubwiye nazoguta oyaye nazoguta oyaye. Ni Rukundo TV Burundi, Rukundo News TV, ndabaramukije cyane muraho murameze neza. Je ndameze neza ndashima Imana. Ndaramukije Pepelo, Dr Makanzu, Melissa n'abandi benshi mukurikirana ibiganiro byacu. Murabizi ko ndabakunda cyane. Ni Arvera nkuko nababwiye kuri micro, inyuma ya kamera hakaba hariho nyama nkuko musanzwe mubimenyereye. Umutumire wacu tugiye kurana ikiganiro uyu munsi n'uyu mubona ngaha twamusanze mu rugo. Murabona ko afise muhira heza. Namashimwe menshi kubona umuntu yicara ahantu nkaha ni ibintu by'igiciro kinini. Ndakora mugize cyane. Amahoro cyane Alfred. Urameze neza. Yego cyane. Nigile niryo zina giwe ndamuziko. Reka ndamusabe rero yidondore nta munagira izina rimwe nk'inkoko. Reka ndamusabe yidondora n'ubu ariko aradukurikirana kuri Rukundo News TV bamenye umuntu twicaranye neza. Nitwagire igira ubuntu. Tumuririmbyi w'umurundi. Ari gikorwa cyo guhimbaza no gutazira mu ishengero Spirit Garden Church mu Kigobe. Nkaba ndi n'umurongozi wa team yitwa Ipendo Sound. Nibaza ko ari ibyo ndi umusore. Ego Nigile ndabona kuva uvuye muri ETS warabyibushe. Imyaka ntinyegezwa niko bavuga. Bibaza ko umuntu abyibushwa ni nibaza ko icyo bashatse kuvuga narakuze ibyo birakwiye. Muri ETS nyine urabuze ubuzima bwo muri ETS ari ibintu bitatwemerera nawe uko wangana siko ungana ndaguhera ukuri uri umwana rwose warakuze ni bon. Ariko sindi ko ndavuga ko jewe wakuze wari usanzwe ukuze igihe cyose twari muri ETS ahubwo ikintu mbona cyahindutse warabyibushe ngira ubunyundo bwari bwarakumereye. Umva nibijye nyene ko ndavuga hariho ibintu uri muri interna bitakorohereza. Ireve namaze umwanya muto muri interna nacinsohoka ariko kujya kuntu uvayo winjira usohoka ugira iki stress ndende amayetide ki urani baza ko niga ku ishuri rinyorohereza Université Equateur rinyorohereza gushobora gukora n'ivyanje. Nibaza ko ari ibyo n'ubuntu bw'Imana vraiment nta kintu navuga ni Imana yabishimye uko ni bon. Ariko gile mbere ko twinjira mu kiganiro cacu nyezina warace muri internet urahazi niki kintu muri internet wanka cyane iyo ucibutse n'ubu uvuga ati ndashimira Imana kubona narahavuye. Muri internet nyene burya nta muntu ari bariya ahakunda. C'est juste ko ubu ufise ibintu utegeza gutunganya mu buzima utegeza gukora avuga ati peu importe ibyo tuzohura navyo I will never give up. Ntegeza kubishikako ntegeza kuronka diplome yanje kubera iyi societe tubayemo hari ivyo dusaba kuba gukwiza gutyo. Muri internet ndibuka ikintu cyambere nanka hari ukungene muri ETS hari round 1 round ya mbere first round na second round kuvyo gufungura. Aba finalist urumva ari ugihashika bo bafungura ubwa mbere mwe mugafungura mutevye ari ukungene rero bashobora kujya bativye cyo bakanateba ushonze inzari kwishe. Ico kintu carankorera ko vraiment usanga ushonje ugacuva gufungura uca wiruka usubira muri etide. Ico ni ikintu cyambere yo nibutse kumfungurira bamasanshakiye iki ikindi naco kitangyohera n'uburyo twarara. Urashobora kuza gutyo ugasanga imatera yawe bayivye canke umuntu akaza kubera inguvu n'igikenya kayigutwara kayiguganzako ugacubura ngene urara. Rero urumva vraiment ahubwo abana bariyo pole sana kabisa. Gire yaho ratera ipafu murende
sha ya tukabo abo twasangira barabizi kubera sinazikunda zijya mfungurwa zaho nazijya nk'itegeko kubera ziko haraho bagufasha utagiye gufungura byatera ingorane nazijya nk'itegeko sometimes nari ukundi kuntu ni urahibuka hariya mu gatoki hari voilà sino muri réfectoire nta birebire nakorerayo kabisa ni byiza cyane gile ikaze kuri Rukundo News. Thank you kabisa kandi ndagukeje twayirukana numva uri umunyeshuri ndakubona kuri ETS urabona ko ubu antukuri kurakora ikintu kabisa ndakigukeje ko vraiment nyuma ya hari ubuzima bwarakomeje nigire niwe tugiye gukorana ikiganiro akabasanzwe ari umuririmbyi wa gospel ukigira ngaha nyene utarabandanya ikiganiro aha nyene ugejeje urashaka gusimbira kuri channel yiwe ya YouTube ukaraba ibikorwa vyiwe urashaka kwandika ari indirimbo nshasha iri kuri channel yiwe yitwa ntaho nzoguta ego ukaraba kuri channel yiwe irahari indirimbo nziza urasanga ko ibikorwa vyiwe vyiza byinshi hama uhejeje kuraba ibikorwa vyiwe rero ugaruke ukurikirana ikiganiro ciwe wamaze kumenya Gile ninde ku bantu bamwe mu bamutamuzi Gile rero nk'umuririmbyi mbere yuko dutangura tugakomeza ucamva ikintu ugomba gukora ndagusanganye gitari ngaha umuntu murawufise urakomeye umeze neza ucamva ikintu wokora ego unzigamana na rimwe yigera unyiza intambuko zanje ntiyigera zikura kw'amaso cause he loves me and cares of me erega hajya hose yakubitiwe wewe erega hajya hose yacumitiwe we kubwiye nazoguta oyaye nazoguta oyaye. Merci beaucoup numva ari byiza cyane birameze neza nigile mwamwumvise ko afise impano yo kuririmba ibintu ntushobora ikintu cya mbere muri kamere yanje cananiye mani uko kuno muri oya nibaza ko abakuzi barakuzi ntubabeshe c'est vrai naragerageje kuja mu matravail ndagerageza gukora uko nshoboye kugira nanje ngire vibration ariko vyaranze urumva byose ni style ndazi style uririmba hariho ibintu usanga naho biba ari biryoshe bitari kwiye gukora mu style amwe nibaza ko nk'azija style si biza kugira ivyo byose rero ni bon kandi ndagukeje ufite indirimbo nziza nawe utaje ngaha nk'umuririmbyi ni bon hari indirimbo nshasha narayibonye kabisa mu excellence imeze neza ni sawa vraiment kozi cyane Gile ndaguheruka muri ETS warakunda kuduteramisha pe waramezagira iyo nabanaje warongoye wanje byaba ari ibintu byiza bimeze neza ariko nibaza ko ukiri muri ETS nta ndirimbo nimwe warufise warumaze gusohora bon muri ETS urumva nakora muri ETS nkora muri church narasohora ariko ntabwo nabiha umwanya nahengereye nsohotse rero cyane ndabifatira akanya ngo ukiri muri ETS warufise indirimbo ufise cyane yawushira ku ndirimbo yakoze utaratangwa kubikorera ino ego nari ndayifise ko deja muri ETS nyene niho naririmbanye indirimbo yitwa Yaranibuca na Big Zoe ego ariko nyene sinabifatira umwanya ngo ama promotion ngo iki ngo ndayipromoting iki ntavyo naho umwanya nuko byari bimeze Gile urabizi yuko tumenyereye twese twakuze turimba mu makorale tukura turirimba mu ma église ahantu hatandukanye tukagenda kuririmba ariko kugira icyumviro cyo kuja muri studio umuntu wese biterwa n'impamvu kuko abaririmba bose ntibaba bafite ibyiyumviro byo kuja muri studio kuririmba noneho wowe nka Gile kugira ugira icyumviro cyo kuja muri studio ni kubera ko wari ufise amafaranga gusa ukavuga ati ndabikoze mbona ari byiza cyangwa byatewe n'iyema muri ETS amafaranga umuntu yakura he ariko arabiga bayafise kuko nimba wararonka ukuntu ushaka kuja mu gatoki hari undi muntu bitari gukunda atigera aronka n'amafaranga yo kugura urumva nibaza ko impamvu z'amafaranga
kuko biba twabikoresha amafaranga nuko twaba tuyitezemwo urumva nayo tuba twitezemwo ni igikorwa cy'umwami tuba turi passionné twaremwe uko hari ibintu uba waravukiye utabikoze no gupfa wopfa niko twavutse niko tumeze urumva umuntu kuva akiri muto hariho ibintu biba biri muriwe uko akura birasohoka ukumva ko nk'ubu utanguye kwandika indirimbo je ndikuwa nkiri muto narandika tujya turirimbo tw'abana bakinisha baje ko barako barakina ibintu vya tujya turimbo baririmba na ducompose numva ni ibintu vyantangiye nkiri muto umva je ndibuka ko nagiye muri studio indirimbo ubwa mbere nagiye muri studio ndi kumwe na chorale twaririmbana aho nabibubanza ama undi bisi ngiye muri studio sinashaka kugira ngo nze ndayisohore sinanayishize YouTube indirimbo naririmbye ama aho nabibubanza barayitunga mu telefone hey mu my eglise bariririmba irakundwa gushikaho nararengana bakampamagara iryo zina ry'iyo ndirimbo ndavugana n'ibintu nibiki urumva barayikunda après maze kuzibijumbura niho naca ndondera ama information ku bya YouTube ndayicreate ndayitanguza hama rero mvuga ati zanyuma izo mu nyuma nzozishirako Gile niwe yandikira indirimbo cyangwa arafise abana bamfasha ya umva kwandika ni jewe muga ko ndafise n'abamfasha umva uzima vuga kubajije ico mu ndirimbo yawe ntaho nzoguta ari amajambo numvisemo mu majambo ahereza avuga n'amajambo abantu bamwe iyo bayumvise baba bumva umenga amenyerewe mu muziki yani mi amor uri droge sinzi arantu harivye namba ngo uri droge itagira ikintwara sinzi ni muri iyo nzira niko wabiririmbye niyo mpamvu nakwaje niwe wiyandikira iyo indirimbo niba ari wowe wiyandikira kugira ngo wandike ari amajambo abantu dusanzwe tutamenyereye akoreshwa muri gospel uba washingiye kuki aha urumva bon nko kuri ayo majambo mfatiye kuri ayo majambo sije nayanditse urumva nararirimbye bijya byo guhibongoza hama Prince Mushinda cyazagira happy rero Prince Mushinda ayo majambo sijyambere tuyamwumvanye je namubwiye ati ba wewe biyu uririmbe kujya nyene usanzwe uririmba nico nagutumiyeko nuze gufatira ngo je ndirimba ube free uririmbe kuvyumva kubishaka arashiramo kandi urumva ko biryoshe ngo niwe drogue itigera itera ingaruka urumva nawe urasenga gute ukabana ukidroga uko ushoboye kose mu masengesho ntushobora kugira ingaruka mbi ingaruka bari nziza tujuru numva nivyo karavuga yani vyama kuri ico cyo kuvuga ngo bamfasha ndafise abantu tuba turirimbana ndashobora kuzana indirimbo nkamwereka ati umva gute nkayiririmba nkamwumvisha ati bimeze gute ibintu vyagutyo akambwira ati umva gute tugize uko muge indirimbo kenshi ndayizana nayihejeje iyo ugerageje kuraba abantu ukuntu bakiriye indirimbo yawe bitewe n'amajambo wanditse kubera ko iyo tuba turiko turaraba indirimbo tuba turiko dutanga message igashikira abantu amabishikiriye bakatubwira bati message waduhaye nayakiriye uko indirimbo yawe ugerageje kuraba naho nzo gutubona abantu bayakiriye indirimbo bayakiriye neza je 6 yanje siyindi 6 yanje nuko message nabahaye ngira nkavuga ati bayitahuye ko je message je hajya niko ndatanga kuva nkiko ndayandika nta kindi nariko ndashaka niko ndakuva nkiri ikiri mu rupapuro nabona umuntu azoyumviza karemeshwa agahaguruswa kumva ko Imana iri kumwe nawe ko ijambo ry'Imana rivuga ngo imatanije n'umwami wacu abacitse mwe nawe umuntu mwacitse umwe mu mwaravanganye nko kujya utovangura ubugari ubufu n'amazi byamaze kuba ubugari urumva twe na Yesu Kristo twarabaye umwe twaracitse akaramata ntushobora kujana umwe gucyana gutya no turi babiri every time tuba turi kumwe mu mwanya wose tuba turi kumwe kandi ibintu bimeze neza Gile hari abantu benshi bakunda kuvuga bakavuga ngo abakristo bakino gihe turishingikiriza cyane tukavuga ngo byose Yesu yarabirangije ku musaraba nta kintu na kimwe dufite cyo gukora cyo tuma tuja mu ijuru iryo jambo urarivuga ndabivugaho iki si byanditswe Yesu Kristo yarabirangije ku musaraba nta kintu na kimwe dufite cyo tuma tuja mu ijuru nuko vuga ngo ico twokora cyose
ntikizotuma tuja mu ijuru ngo tuzojanwa mu ijuru nuko Yesu Kristo yabirangije. Iryo jambo niko ndiko ndakubaza, we ni kubyumva urabivuga? abana abaroma 5:19 havuga ngo ukutumvira Imana kumwe kwatumye bose bacika abanyabyaha. Rero no kumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye abenshi bacika abagororotse. Urumva, je ndashinga intahe kandi avyemeze ko mu Burundi biracaguye kuvyumva, mugabo ahantu inkuru nziza imaze gutera imbere nukuri ko nta kintu na kimwe twokora kugira tubone ubwami bw'Imana. Si amafaranga, si gufasha imfuvyi, si kugira iki, kuko nimba ari ivyo UNICEF niho watanguje UNICEF niho na PAM niho batanga gushika mu ijuru. Si ivyo, hari abantu benshi bafasha imfuvyi batazobona ubwami bw'Imana. Navyumva, hari igikorwa cyambere kibanza gukoreka ni kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza. Hami ico nico cyambere, hami ibindi birakurikira. Ibindi birakurikira. Muga nk'ubu ntiho ushobora gufata ngo kubera ngo ukunda umuntu kandi uzi ko ahemba neza uca ugenda muri chantier yiwe uce ukora atakwanditse ashize ukora zomeneka, mugabo ntaco bizohindura. Ikindi na wa muntu yizerera umwami Yesu ku musaraba yamubwiye ati umunsi turabana muri paradiso, yarahejeje gukora iki? Ntaco bidusaba gukora, bidusaba kwizera ngo navyo nyene ntivyavuye kuri twebwe, ni ingabire y'Imana. Nuko kwizera kwacu ni ingabire Imana yaduhaye, si nta kintu dukora. Ingabire ni nuko kwizera n'Imana ikuduha, nta kintu na kimwe dukora, nta kintu twokora kugira ngo tuzoje mu ijuru. No, bidusaba kwizera umwami Yesu nk'umukiza. Hama hariho uyu mwakiriye, hari ubuzima uca wakira. Ubwo buzima wakiriye ubwakiriye, hariho ibintu butakwemerera kubandanya urimo. Hariho ibintu ni nka kurya umuntu umugore asamyenda, hariho injya bica ikimubuza. Urumva, hariho intambuko, hari umugore yahora atambuka neza yasamyenda acagenda. Urumva rero bivana wake Yesu umwana n'umukiza, ico kirahagije kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke. Hariho ibintu uwo muntu wakiriye bitabigikunze kuja muri ibi canke uvuga ibi canke ukora ibi nabiri, kubera iki uramufise muri wewe. Naho ukibikora ni kibazo cuko ukiri kuramenyera ubuzima bushasha. Tumubonye umuntu nk'uwa bakiri umwana tubanya tumusenga kandi tumwigisha ijambo agashika kukubaho ubushobozi n'ubuzima bwa mpemu Kristo yakiriye. Gireje kuva igihe ndakumenya nakubonye uri umuntu mu Kristo, nakumenye warakijijwe, uri umuntu akunda gusenga, uri umuntu akunda kuyobora abandi, mbese twese twakwigira ko akarorero. Uba warigeze guca muri bwa buzima bwabo nduvuga ngo nakijijwe ikintu nakoze? Impamvu ndabikubajije no kugira ngo nimba hari ikintu wakora kera uriya muntu ariko arakuraba uyu munsi yumve ko ico kintu nimba gikora nta kintu na kimwe kitohebwa muri iyi si, biterwa n'ishaka ry'umuntu gusa no gufashwa ni. Urumva ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu ari muri Kristo abacitse cyari mu gishasha, vya kera babihise vyose bibaye bishasha. Umva ivyo umuntu wa kera sinshaka kuvyibuka, mugabo kandi mbaye clair si je nta birebire naciyemwa, tukaba abanzi baranzi kubera nakuriye mu muryango ukijijwe. Papa wanje ari pasteur w'ishengero, urumva nakuriye muri Sunday school, nta birebire vraiment naciyemo, mugabo ico sico nirata nta na gato. Kubera iki je rega hose narinzi ko nkijijwe, mugana nasanze ntari nkijijwe. Sikibazo cy'ivyo ukora n'ivyo udakora. Eske warahuye na Yesu wewe ubwawe nagatwe, umva ku gatwe kawe? Urumva wewe ubwawe warahuye na Yesu? Je narahuye na Yesu, abavyeyi bambwiye, nakuze numva mwishengero, mugasene bwahuri nawe ngo ndamwizera. Wamugendera ko ku matwe Yumva genda nakujya twokumva gwa gasore ndadaye. Urumva mugo umunsi ndavuga ndahura nawe, ubuzima bwanje burahura nawe, niho bwahindutse. Kandi niho nizera ati aha ndafise ubugingo budashira, uyishengero riduganye sinzosigara. Navyumva rero nuvuga ati sikazo cy'ivyo umuntu yakora canke atakora, ikibazo eske yarahuye n'umwami Yesu, yaramwizeye. Rero je ava n'ivyo umuntu abafise ubuzima butandukanye, ugasanga no gusenga ntubikunda, même sur umwana wa pasteur baraguhata, ariko umaze guhura nawe biba byoroshe cyane. Gile yugerageje kulaba gospel yo mu Burundi wibona gute? Mu minsi yahera yariteye ikigongwe, kubera urabona dusa n'abana
abaririmbyi ba kino gihe bameze nk'abana b'imfuvyi kubera abavyeyi ba gospel mu Burundi siho bari bose baragiye no warasigaye yari Apotre Apollinaire nawe ubarongo ishengero umva kumubona kumuronka umva biba vyoroshe ariko ubu abo bana bashanje bazananye inguvu zimwe ziteye ubwoba urabona ko ubu bigomba bisubire bituge hejuru cyane nurabizi rimwe na rimwe kwikompara n'umuntu atari kugira gusa ngo umuponde cyangwa ugire iki ari kugira gusa uhakule experience biba ari vyiza ngerageje kuraba muri kino gihugu kibanyi cacu cy'u Rwanda gospel iyo yiravye urabona ko igeze ku rwego rukomeye cyane nk'abantu ba gospel nikuyemwe jewe uno musi ndiko nganiriza wewe nk'umuririmbyi wa gospel nike kintu muri ko murakora kugira ngo gospel yo mu Burundi ishobore kuba international isohoke hanze turonke umuririmbyi wo mu Burundi ashobora gutumirwa hanze akamenyekana tukamenya ngo turafise umuririmbyi wo mu Burundi yitwa na bon ego ivyo mu Rwanda sakasesheshwa rumuri kabisa ni bariko barakora mugabo ntiwibagire ko umunsi umwe bigeze kuba baririmba indirimbo zo mu Burundi gusa nibihe biraza bigahita ni ibintu biba bipanze uko urumva barigeze ko barimbiza Apollinaire za David na Fortran Dudu gusa bashaka umuririmbyi akomeye batuma ko Dudu batuma ko Apollinaire batuma ko Fortran David n'abandi Fabrice urumva rero nibihe kandi don't forget abantu bariko barakora cyane s'abanyarwanda aba bose tuzi ba Israel mbonye bande n'abakongomani n'abanyamurenge urumva twaba tuvuga ngo abanyarwanda bako barakora 11 niho niho bagira iki mugabo benshi ubabajije barakubwira ko je sindi umunyarwanda urumva rero nibaza ko nibihe kandi vraiment turabinezerewe ndimo zabo tuko turaziririmba mu eglise ni ejo rero bizohindukira urumva niko bimeze byama bimegenduko aho na n'u Rwanda tumeze nk'aho igihugu kimwe urumva ni nkaho menga n'iyindi ntarugiyemo usanga baharayaka ejo tugahindura tugaharara kiwabo ucyo n'ibintu Imana iba yaratunganije uko kuva ava la fondation du monde kandi ico n'igihe tudashobora gutaruka turakirindira kigahera kazi kindi ego ari groupe maze imisi mbona isirikira sinzi ko ari abaririmbyi biwawe sinzi ko ari igikorwa gishasha ubwo bisubire gusohora kisha kuri YouTube channel yawe groupe yitwa Ipendo sinzi ko ari kino hivyo groupe Ipendo en fait hari abantu buze cyane umva umunezero bajya nabana bafise ingabire nyinshi kandi bamwe barazi kuririmba cyane hafi bose barazi kuririmba cyane bitebwo ni cyumviro canjemwo kubera twe dusanzwe turabagenzi bamwe bari basanzwe bari muri backing yanje backing voice yanje urumva ndavuga ati fo dukora ikintu umwami yashize ku mutima ikintu kimizuba kimeze nka label urumva cyo gushobora kubateza imbere rero vuba tuguma dusohora indirimbo nshasha turi kumwe bose dukwiye ijya n'umugwi mushasha n'umugwi umwami yafashije gutanguza nshitse ku mutima ndakibwira pasteur wanje aranshigikira arambwira gire kora n'ukundi kumwe namwe urumva vuba muzobona ibintu bitanguye kandi ikintu ne gitangaje kandi abarundi bose bakwishimira nuko niyo team ya mbere mu Burundi itanguye kugurisha indirimbo zabo itarashira no kuri YouTube indirimbo zabo ku rwego duri international zishize ku ma platform tukaba bibonye Boomplay TikTok everywhere urumva indirimbo ziriko zikwandiko ziragugwa urumva amafaranga akagaruka urumva ni ikintu twubatse mu mwanya munini dufise abantu babidufashijemwe b'abahinga hamavuba tuzoshira no kuri YouTube ariko ni ikintu cyo kugira ngo duhagacira umuziki wacu abantu kuko abarundi turibagira ko turirukanga gushira kuri YouTube tukibagira ko hari ibihugu bidakoresha na YouTube urumva ni nko kumenga ngaha mu Burundi turashushe kuri WhatsApp mugabo mwana leta ni Canada mubwiye ati nimero ya WhatsApp yawe ngo ntayo nkoresha urumva ugasanga hari izindi ntuze zikozera ifo rero tuguma twiruka n'igihe rero navuze ati bon ifo turabe igihe aho kigeze eske kugira ngo dushobore kugira impact buraya ivyo nyene muko murashaka bigenda gute nuko turabe ivyo baraba turabe ivyo bagira sinzi umuririmbyi wo muri profile twahuye arambwira ati mbengo yuko mudashira Boomplay mudashira turazi
abantu bibura ko bagomba batubaza nta gospel mu Burundi hari nta gospel kubera YouTube ntibayikunda kandi hariho n'ibihugu itarekuriwe bivanye n'amasezerano itarekuriwe gukoramo urumva rero turaba imbuga bakoresha hariya cyane tukazishirako twashize ku ma platforms arenga 27 urumva 27 kandi ko zirarabwa zigurwa urumva hama vuba rero kupera abarundi nabo teza kubaha tuzoshira kuri YouTube bazozibona. Gile tuja musozero y'ikiganiro cacu mwamuse nka concert muri ko murategura cyangwa hano muri ko murategura kuja kuririmbisha kugira ngo nk'abantu b'abafanzi baba bakeneye kubabona live bashobore kubasanga aho hantu mugira nibihe byiza nima. Umva twe turagira amakapetition kandi turi abari bihe byiza vya worship ari kwikuza kuturaba bari mu Kigobe kuri Spirit Garden tukoreraho rendi urumva cyangwa akashobora kuza vendredi habariho ruwanje cyangwa dimanche urumva rero mu gacerekeye concert yacu uwo mwaka ntayihari ndabivugishije ukuri twebwe turi muri babantu ngo urumva ngo mwemera ni abimbwira ngo cyangwa naronka amafaranga ngo nzoca ndayikora twe tuba dufise calendrier yo mwaka nk'ubu twako turirukana ivyo mu platform urumva hama tufise ibintu bizokurikira calendrier y'umwaka yose tuba tuyandika muri December nk'ubu ya 2020 je nayanditse December yose bizwi urumva ico gusa gishobora kuba abadutumira nk'ubu urabona December twari muri Age Fest ariko Age Fest byagenze gute ariko Age Fest ntiyagenze neza sinigeze kunkurikirana vraiment amenye ukuntu byagenze n'impamvu nani Age Fest ntiyagenze neza ntiyari organize bien ugerageje kuraba hari habuze iki kugira ngo imere neza nkuko mwari muvyo bon en fait ivyo bavuga ikuntu bayihatarishije siko yabaye burya ninde muntu yatanya agashimwe ni benshi n'amakategori menshi habaye ibintu byinshi donc hariho n'amakategori bari bavuze ko abarundi ari bo bazohiganwa bonyene mugabo wagira gucyo zinguri kuhiganwa n'abarundi ukabona hatsinze umuganda wagira gucyo ukabona hatsinze umukongomani tuzi ko ari no mwihiganwa urumva cyangwa umutanzani haroza twa tuzi ko nk'ijya kategori iza gutsinda Eden Bang mugato tubona hatsinze Roza urumva Hose Muhanda urumva nitwe tuzi nuko ari mwihiga urumva hari ibintu batorganije neza n'ibintu batavugisha ukuri bambabarire urumva ariko kuvuga ngo ikibazo cyabereye aho ikibazo umwe wese afise organize ngene organize ibintu niba twari tutatahuye neza ava kumbure bazoshobora kubitunganya neza ukurikira kumbure birimo intango ya migoye niko bimeze ariko ni bon ariko urabonye ko ivyo sinashaka kubivuga ko ivyabaye muri Pamoja twariyo Ipendo Sound twitavye ijoro ry'ibitangaza ryabereye kuri SOS na Dudu ivyo byaganijwe na Sweet Garden nivyo urumva rero twebwe abantu badutumiye tuzogenda hari baravugana na management bakavugana tukaraba ko ikintu kiri sérieux ko ari kigenda mu bintu vraiment kiradamana we urumva kumbura afise management ego urumva kibaza ni good rero mugabo rero ngarutse kuri ico kintu ca management hariho abantu rero bitiranya management urumva mu Burundi turitiranya umu manager n'umu sponsor n'umu manager ntabwo ari cyo kimwe umu sponsor nujya guha amafaranga mugakora mugabo manager nujya yorganiza ibikorwa rero turafise team yorganiza ibikorwa ushatse kudutumira uvugana nabo si uvuga ko baduha amafaranga ahubwo siko bimeze umva benshi baravyitiranya kugira ngo hagira ubyitiranya ngo ndafise abantu bampa amafaranga nuko ariko nibaza ko ari ivyo sino vya concert umwaka ntayihari ko 2022 tuzokora concert nini cyane. Gile dusozera ikiganiro cacu ndagira ngo ngusabe ugira akajambo wumva kari ku mutima kariko kose ushobora kubwira abantu bariko baradukurikirana kuri Rukundo News. Nuko n'umunezero ndaryoye gukora n'umuntu nkawe twara duhura turamukanya gusa bisanzwe hama n'umunsi twaduye barabaye mumenyesha makuru nanje nashoboye gukuza ivyo nari sanzwe nkora umunezero rero bashishikara nyine kubashigikira subscribe kuri channel yabo kugira ngo abasubscribers bashishikare kuba benshi ko murabashigikira antuka ejo birashobora kubyara umusaruro
nivyo hama nyene mushigikire umuziki w'Uburundi. Umuziki w'Uburundi nibaza ko je sindabona igihugu gifise ingabire nk'izo Burundi bufise mu vyerekeye umuziki. Ugiye muri Kenya n'abarundi bariko baravuza, ugiye mu Rwanda n'abarundi bariko baravuza. Urabe indimi za Israel Boy kuri battery umubateri wa mbere ngaha, bon twovuga ati arabizi niwe atuma kurumva. Urabe Tanzania n'abarundi bariko baravuza, urumva biraboneka ko habuze ugushigikira mu buryo bw'amafaranga kugira ngo umuziki w'Uburundi ugera utera imbere, ugera aho wategezwa kugera. Sino ni bon hama mwarahezagiwe cyane. Nigire mwamubonye murashobora kugenda kuri Instagram yiwego ukandika Gire igira ubuntu, uramukurikirana ugende kumufollowinga kuri Instagram. Ugiye kuri Facebook urashobora kumuronka ni Gire igira ubuntu. Hamaja kuri YouTube yiwe wandike Gire, ushobora kurondera indirimbo yiwe iheruka gusohoka yitwa Ntaho Nzogota. Mumushigikire cyambere kora subscribe kuri channel yiwe, upartage indirimbo n'ubutumwa bwiza. Iyo upartage iriya ndirimbo ubusa n'uyu muntu yayikoze, kuko uburi kushikana ubutumwa kure bugafasha imitima ya benshi. Ndabashimira rero mwese mwakurikiranye kino kiganiro mugafata akanya mukabiraba. Imana ibaho umugisha, mugiraho muba mubawe. Ciao ciao.